Bakunzi b'ikimenyeshamakuru Kibonobono Media, ndagarutse kandi ni David Tuyisabe muri kumwe. Urabona ko vyifashe no munsi ndi mu murima, ariko kandi sinari ngamije kugendera imirima, nico gituma mubona nambaye gutya. Ubundi bwo turi muri ca gikorwa twababwira co gushiraho inzego canke co gutunganya neza ishirahamwe ryacu ry'abarimyi b'ikibonobono mu Burundi, kubera twebwe dufise iyerekwa rigera kure nk'uko twabivuze, ati turiteguye kugira ico duterereye mu iterambere ry'igihugu. Nariciye rero mu Cankuzo, tukaba duhejeje gushiraho inzego zizoduserukira muri koperative y'abarimyi b'ikibonobono mu Cankuzo. Hanyuma kandi amatora yagenze neza cane, batoye kandi bari abantu batari bakeya. Ivyo rero twabishimye, ariko imbere yuko nshika mu Ruyigi sinogenda ntashitse ahari umurima w'ikibonobono ndabe uko bitera bimera. Niyo ndi rero kandi vy'ukuri je ndashima Imana, mfise umunezero mwinshi cane wo kubona ikibonobono kiraho uko cifashe, namwe nivyo mubona uko bimeze. Rero niturambirwa no kubandanya dutera akamo wewe uriko urankurikirana ngo uze twifatanye. Twarabivuze kenshi, ariko na n'ubu turushiriza kubibereka, kuko turabizi neza yuko kenshi abarundi bemera batevye. Hariho abameze nka batoma ngo bemera biboneye. Rero turushiza kubibereka nk'uko twabibemereye kugeza ku kanyuma. Ico rero nshaka kuvuga, jewe nageze mu Kirundo ndabona abitavye amatora yo kwishiriraho abazobarongora mu Kirundo, sanga ni benshi cane gose. Hanyuma ndabona abitavye mu Kayanza, narabonye abitavye i Muyinga, narabonye abitavye i Ngozi, nabonye abitavye mu Cankuzo aho tuvuye. Mfise umunezero mwinshi cane wo kubona vy'ukuri abarundi turiko twishira hamwe kubw'iterambere. Ndasubiramo ngo mfise umunezero mwinshi cane wo kubona abarundi turiko twishira hamwe kubw'iterambere, kandi tukaba tuvanze abitwa ko ari bato, abitwa n'abafise amikoro yisununuye, abize n'abatize, twese turi hamwe. Ico kintu rero niryo hangiro hakuru ryacu dufise, kuko kugira ngo turonke wa murundi ahaze, umurundi aguwe neza, nuko tuba dufise, nuko tuba turi twiyunze, nuko tuba tukorera mu bumwe, nuko tuba turi mu runani, nuko ibintu vyose tuba tuvyumva kumwe. Aha rero Burundi mu bwitege kabisa, biciye muri uyu mugambi wo kurima ikibonobono. Aha mu twitege rero nta vyinshi vyo kuvuga, ngomvye kubereka ikibonobono. Murabona ko caratanguye kwama, ikimbere vuba kizoba kigeze gusoromwa. Ibindi navyo turabona ko bitanguye kuzana amashurwe. Ni umurima munini cane gose, kuko hari uwo tumaze gutera, ari n'uwo hari naho tutaratera, kandi hanini hahakwa no gusumba aho tumaze gutera, mugabo hari imwe hateguwe neza. Ntureke rero kwifatanya n'abandi, ingo dukore twiteze imbere. Yaraye makuru nagomba kubashikiriza, ibisigaye mwanyumvise, ndi wa wundi nyene
kandi nizera yuko twese dushize hamwe ata kibazo bizogenda neza. Karibu rero, dukorera mu ntara zose, dukorera eka ni hose kiretse i Bururi gusa. Abantu b'i Bururi turabahamagara muze kugira ngo dushobore gufatikanya namwe. Kuri no genekerezo rya 21 ukwezi kwa gatanu niho iyi video tuyitanze, hanyuma tuzobereka irindi genekerezo rya 21 ukwezi kwa gatanu aho uburimyi bw'igiterwa c'ikibonobono buzoba bugeze. Wibaza yuko bizoba vyifashe gute? Ayo magenekerezo azogira dufise rimwe mw'ihinguriro rikomeye cyane, canke rimwe mu mahinguriro akomeye cyane hano mu Burundi, rihingura ifumbire, kandi ifumbire kama izogeza abarundi ku mwimbu ushimishije. Ivyo ndabivuze, uravye ino video no munsi agomba uvyandike, nihagera ukabona ntubibonye uzondondere ndagucorera. Isigaye kubana natwe kuri Kibonobono Media, tubashikiriza ibiganiro bitandukanye, dushishikariye kubisangiza n'abandi babibone, abari hirya no hino, mushira amazinda. By'ukuri turiko turakora kandi bimeze neza cyane. Inyuma ya kamera ndi kumwe na Zombi, ibisigaye turabandanije mu Ruyigi naho utaha.